cyangwa gacaba makabebe makabebe nawo subizi none ko ibintu by'ingo biba bigoye uyu munsi mamukundana ejo bigahera nyene ibintu nk'ivyo ubesha kugira ngo bigende gute mama ndagusavye mama makabebe oya biragoye bisaba kubyitondera kuko ari igihe usanga nk'ubu dufate yemeye ugaca usanga ujya mu wa kabiri rero hari ikibazo kubera ujya uwa mbere akacagira ifuhe nubwo muba mwaravana cyo nicyo ejo kugira ifuhe bazivumere nimero turaganira bukebuke bazivumeze nimero turaganira bukebuke ari gihe wenda ejo wobyemera canke jya ejo Bora kunza Sengaa mide kunza kumeza fresh ngangu kubisana genda meze neza sana so family uyu munsi twese no kubahindura mwe nyine ukuntu bivanye no kungeza kwa tubakora gitsila ibiganiro nyine byo hostinga abantu nyine cyo tuvuga ati sometimes yani abantu bose ntabwo baba basanzwe bakunda ibintu bimwe so that's why uyu munsi twavuze ni reka tubahindurire gatoya nyine tuzo turacangamwe utuntu tundi nyine ibintu bisekeje ibintu byo kwigishanya so right now family tugiye kugira yani tugiye gushinga kuri ubumuntu yose ubumuntu ubwo ubumuntu ni giki kila muntu wese ndibaza ashobora gusobanura iryo jambo ubumuntu ugutandukanya sasa ubumuntu bwanze je ngiye kukuraba ngahana ngiye kwigira ikimuga yose ya just like abana like onya okay just like this hama ya kwa muzisige banya nagoye kadugomba so hama sasa rero umuntu ngiye gukora my goodness ntabwo biza gusarisha kweli batanika guwa hapa basikiri ya Mungu okay so turabigerageza kuno kose biri gucemwa iyi napiga swata akawe naza nigezo kinene yani hapa napiga swata so twagiye mun ingo iyinya turekorana rero ingo musigire kababayi oboro nga all right ingo dukaminenga asaboneke twese tugiye gukora prank kwera bwa buntu bw'Imana tugiye kubahindurira muri system twadusanzwe dukoramwe so that's why rengana mabuja so that's why family ahanya tugiye gukora prank imeze guturabona ko ndi kumwe na Muni ngahanya so Muni ngiye kumuronderera mama yese ngiye gutereta yani dudurire ko abwira ni sawa urashobora kuba mama w'umwana wanje directeur nyero nkizo kari kura bwa buntu bw'Imana ndavyizera neza ko bizagucamwe to bisigura ati rero ni yo girls I'm coming for you yani ngiye gukora n'abakobwa kuko ntabwo ndi umupedede ntabwo ndi umupede ntabwo ndi PDD so famille here we go okay so famille ana rero jewe ngiye kuronderera Muni mama that's why I'm going to sasa rero uyu n'umwana wanje yitwa Muni yapo mwana umustar yego shaho sasa rero ngana jewe ndafise ikintu ushaka ko iko tuvugana gatoya yo mauja bari ntabwo mvura bagenzi cyane Marlene murindire Marlene araje none examine yaheze wowe wanani wowe ndibaza urumva rero jewe ndashaka kududora ndashaka ube mama umwana waje ayiwa zana muzari ndamtaha niseriye none wowe ya nuko niseriye none ututongana wande mtahane oya kandi bisaba jitsi nyine yuko nimba uri kuriga uba bisaba yuko ubwiye ati sawa stone genda vyeme ako ndabanze kugira ikintu kimwe okay wewe yego
nani chanduduza ko nyene nani ndakunze umwana wawe mu ndamutware Mu tayari umbe wakwitanda hanya nitwa Ariela. Ariela. Mu. Ariela ni sa. Mu. Ariela ni sa. Wewe mbira gusenda kurinde ushikubuzi zoheza amashuri ya Ariela. Nukuri bw'Imana. Oya kare mukimuri trimestre ya mbere. Ni bo barashobora kusinyira. Nyene wocyareba. Amariza ko exam yagenze neza. Wow, that's great. So, we here, my goodness. Sasa rero, turahuye n'umuyisilamu rero ngaha tugiye gukorana nawe. Mana yanje. Jambo. Assalamu alaikum. Naweza kuongea kidogo? Alright. Mas kidogo tu. Ariko je mfise ikibazo bana. Nani kuki kama twibaza yuko kira muislamu wese avuga igiswahili. Kari turi no mu Burundi. Ibi bintu byatuje mu gute kwi. Sasa rero mo. Nje kugira ikimo. Urumva ga ahanya tuko dukora ibintu bita prank. Tuko dukora ibintu bita prank. Yani ibintu niko abantu baziri icyarimwe. Salama bosi. Umeze neza? Ari sawa cyane. Uri kumwe ngo abasango kazi. Amera su yakizo yashize. Wabitse. Nsawa amabuto. Sawa. No kuganiriza nimba no banda kubangamiye no gutakariza umwana. No kuganiriza nimba utari kuri hose. Urumva Jenny Stone ama uyunya n'umwana wanje. Eze yo maze igihe tutabana na mama wewe. Agora bivaye no kungene okay nabwo ntunze gusa ndi hard work ndakora cyane. Sasa rero mumbabarire nimba muza kumva yuko mba narengereye cyane nyene ibintu nk'ivyo yonya. So ndikunda muronderera. Nyene mama? Muronderera mama? Yeah. Yene just ndagusaba nyene n'icubero cyinshi nyene yuko ukaba mama w'umwana wawe. Uba nyene akeneye urukundo nyene wa mama. Yeah. Ni sawa. Ubahewe. Jewe mba mucarama. Ego. Nico gituma uguma umutembera. Umva buri munsi amadamu gendana nyene ibintu nk'ivyo. Mukozi ufise no murondera umukozi. Urabona umwana wanje nakuyakuze ambona. Sasa yakuza kubona. Yakuza mbona. Umva rero nta wundi muntu aba yemeye ko ndamusigira kiretse umuntu asanzwe azi cyane. Kandi rero jewe sanzwe nkora ibintu byo yani byo gukina amareresi umwanya wose tuba tugiye muri tournage kandi yagiye mba ndi kumwe nawe. Sasa rero niyo mpamvu yavuga ati rero ni uramusune iteka twa nimero amadeni umuntu akazara tukabimenyera ukamenyerana na amadeni ukajosa witamwo basi wamaze kubitekerezaho neza. Sawa. Tora nimero yanjye. All right. Cette année. Ego. 67 Cuisine. Espérance. SP. Sawa, merci. Sawa. Naitwa Stone. Ego. Mo. I want SP. SP is going to be your mom, buddy. Ego papa ego sawa sawa. Bari agana famille di. Sasa rero weka babaye. Ewa. None muwo mazoganiriza bose au jao pata hata umoja. Uza kumbia na kusabiri nimero waza kusa. Oh my goodness, baby. Mundi ko ndakuronderera mama wowe reka gukina. Cyo. Napsina uyo. Ko kuronderera mama ngawe nawe kuzaniye iboro byo gutfina ngaho. Inde. Irika bisaba kuganira nyene buke nyene pola. Ubeza ko kuronka mama wewe ari ibintu byoroshe. Bisaba nyene kwerura ukamekinga shuwa nyene yuko ibintu urimo nyene ari byanyavyo. Kurabona Sasa rero what next?
Guys, nganya ngo kwibaza ko ndiko ndakora ibintu biyandi byo gusoundinga nk'ubusazi. Burya habari itandukaniro neza neza mundi. Burya abona muri iyi si rero abasanzwe ari itandukaniro ry'ibintu. Kenshi abantu tugenda kurondera ibintu bitandukanye nibyo twizeza abantu. For example, urabona nk'umwe je ndiko ndadudura mvuga ati ni urashobora kubera mama w'umwana wanje directement. Ariko rero abahungu ubu na kenshi uzogusanga bakeneye gusa kuryamana n'abakobwa bakababesha ati ngo umumarayika ngo wavuye mu ijuru gusa n'inyenyeri biki byose abwira ngo babaronke abo baje kubaronka bagaca babaterekeza nyine bakabafata nayo nyene nk'izo aza rero ngaha anya famille special mwe bw'abahungu shaho zamuradudurira ko muvuga ati nyine jewe ndashaka mukobwa we ndashaka kuryamana nawe fresh wa mukobwa we jewe nakwifuza fresh man ariko afara kuza dushingira kuza tubesha nibiki ndikungana n'umwana wa siko ndivuga sangaye nabo sha baje yene ukavuga exactly kinyo ushaka wakidudurira ko apana kubesha ngo urukundo kandi wowe wibirengaho nyo wasanye wishakira ibindi bintu bitandukanye nizo zabintu usanga umuntu agize iki ababaye uburibwe bukaba bwinshi cyane kuko uwo mwijeje ibintu by'ibitangaza kandi wari ukeneye akaboro gusa kubuhimbira mama mwana wawe muzi za kumwonzera kwako oya sinaje kubura nje kone byamangari ibyapa directement naga promotion bamwita Vivi abone kujya gatatu mu cibitoki akora iboro by'amarolex biryoshe cyane abo sinisa angera kare 030 ndo namba 030 ni barabara yego ni kujya gatatu yani barabara ni 030 washite gise yabo everyday ku mugoroba uhasanga amarolex ameze neza ko barakora ngana kandi shonje isakabe nazisaje ni nkoko zirahari naraguna jare n'urukwavu byote ni byako imani barateye imbere acha nistafute mama watoto wangu dakwirekere nuba wowe warateguye nagereka ntegura izanje uyu nyumangu uyu ni mkuu siwezi muanda siro mwataka uyu nyumangu ni mkuu Mr. Sitaki sugar mami nago shaka sugar mami sha gusa ndamwataki Isa mabuji uve kuri vax nanda kuganiza gato ya mabuji ndakuganiza gato gusha ama agent kwa stone ndi papa uyu mwana twamuna sinzi ngo bakwita leo nitwa Francine Francine akashaka kuta mamande mama kabebe none mama kabebe urashobora kunkundira ntaba papa kabebe ama nawe ukaba mama muni bose hamwe ugaca baba kabebe mama kabebe nawo subizi none ko ibintu by'ingo biba bigoye uyu munsi mamukundana ejo bigahera nyane ibintu nk'ibyo ubesha kugira ngo bigende gute mama ndagusavye mama kabebe nukuri oya ni watangiye kuvyanga kandi umwana wanje keshi yubahiriza ivyo abantu bahisemo nukuri sawa sawa basi fumerezi nimero turaganira bukebuke basi fumerezi nimero turaganira bukebuke ari gihe wenda ejo wovyemera canke ijya ejo shit sawa rakoze Usa uwa ni myiza ikibazo uracari umwana shanga umwana ni kwawe baguta mamande mama ilambe nimba ari ilambe nyene that's great yo ni sawa mweze neza ndaganiza gato sa arangayeko ujya mugo nagusavye narangayeko ndashe sa umva kwanza kwereka umva kwanza kubwira umva kwanza none urumva ushaka dutahe bamama bose bakurambi muntu all right so little family as you see here nawe ngerageza kurondera mama wa muntu so
iyi jiste ni intango. So muri feedback yanyu bakunze basenga media mushiremwe mumenye murati mbega bino bintu mwabikunze cyane kurabona kubera ko kiro kintu kigaragara nk'icubujuju kandi cyane pe gusa rero ni kududurira ko icyo ubusanga ushaka biba byiza sana kuruta kandi bigeza n'icubero cha danger kurabona nyene nkizo on sasa rero mukurangiza reka nganirire n'aba babiri nganya umuraba ni sawa umeze neza ndaganiriza gato sawa Jane Gaston witwa Mon ndi papa wiwe n'umwana wanje kwaje kabiryohere ngamwe direct urabona abahungu tugira ikibazo kimwe kuntu cyo genda kubisha abantu kugira ngo tubaronke icyo dushaka tubaza gukira amatora tubaye tumva ko ndadururira ko ndiko ndondera mama w'umwana wanje sasa rero upoza muri mwe babi ati ni umwe mu bwashora ko umwana wanje gusa wenda bona wambaye alliance reka nibarize ngama buja ko gisi nkeneye kuba urupfu umuzotandukanwa n'urupfu kandi rero ndamusida gutandukanye n'umugabo wawe nabacitse urupfu ndiko ndondera mama w'umwana wanje ushobora kunkundira ukaba mama umwana wanje Baragira ukurondera uwamubyaye none kandi mba ndamuzi nkuze none subiza ibintu vyiga mukunya ushobora gukundana n'umugabo wawe ejo bigagorana yani you are pregnant ejo ugasanga nyene uribana n'umugabo wakibana ivyo ni ibibazo vy'amabishika mu ngo muganye nawe uramuzi of course I know her ndamuzi nyene kandi aranari acari muzima nyene nkizo ariko nyene umazigiye mwarabana mu nzu twageze kubana mu nzu nyene nkizo kujya nyene ibintu by'abantu abantu bubakanye ukuntu nyene bigenda nyene ari zo twahurije ko rero nyene cyabiba ngombwa nyene yuko bisaba kubyitondera kuko ari igihe usanga nk'ubu dufate yemeye ugaca usanga ujya mu uwa kabiri rero uwa kabiri hari ikibazo kubera ujya uwa mbere akaca agira ifuhe nubwo muba mwaravanye cyo nicyo kugira ifuhe umva bisaba ko witonda ukabanza kumubaza nyina w'umwana icara mu gahunda ngende kumuganiriza kwanza bifuye ko fata ubundi umwanzuro kugira ngo afata decision akemera nyuma atemera wow murakoze cyane nakubwiye yuko ibyo mwaganiriye atabikunda rero ngira mpitemwo kuzana n'umugore ndibaza nta kibazo thank you so much bizogufasha kandi bizotuma bagira n'ubumwe n'ujya wundi mugore nego sawa murakoze sana yani kumanuro ya bien ego kandi mwakoze ku mwanya wanyu ego papi ngo renda butere ati wa mugabo we ukeneye gutanduka kuba n'uwundi umugore wakiri muzima kora ibishoboka byose umaze kwanza uganiriza umugore wawe mubihurize ko nubwo ukeka yuko atakigufise ko ububasha cyangwa utakimufise ko ububasha muganiriza kuri cyo cy'umwana ujyama n'ibya twese kuramukane kwera bwa buntu bw'Imana rero Frank yagenze neza nta muntu umwe yigeze avumbura kameramani wanje dake Mon turaje ari sawa Ouch. Wow, we got dini. Agakanyuma rero mugashingire ko famille bakunze basenga media. Wowe mugabo ushaka gutandukana n'umugore wawe ngo canke ngo utuma umwana wawe wagira abandi undi umumama atandukanye na mama wiwe. Make sure uganiriza umugore wawe ex wife wawe. Kuko nubwo abatagihari canke mutakiri kumwe genda umuganirize kuko ivyo bishingiye mu mubano w'umwana. Kandi umwana ntabwo yegera umwana ntabwo yegera umwana w'umwe aba ari umwana wa mwese nyene nkisanzwe. So make sure ibintu byo kuza mutandukana muze muranabireka kwanza kubera ko hari ukuntu bitira trauma abana
kuko muri separation yaribaza nti mbega nkurikire nde mama nkurikire papa bikazorangira nyine iteka ryose yama bitekereza izo bintu kandi bikanamubangamira yani ubuzima bwiwe bwose abona so rero ibintu byose dukora so dutekerereza abana so kujyama n'ivyatwese kuramuka ariko ubuntu bw'Imana kurabwa ubuntu bw'Imana rero mwakoze ibyatangwa ari blague birangiye bibaye isomo rya nyacyo bye ciao ciao